Ndonse inshuti nziza cyane yarankunze ntayizi, yamfatishije umugozi, niwo rukundo rwayo. Zongo izangize imbohe y'umukiza, nduwiwe nawe nuwanje, ushitiriye byose. Ndonse inshuti nziza cyane yamviriye amaraso, yanyiguza mu bugingo, nawe yaranyihaye. None sinishinga icuma ku bintu byanje byose, ibyanje naje ubwanje n'iby'umukiza wanje. Ndonse inshuti nziza cyane n'umujyanama wanje, andongora aho njya hose, andinda umwasi wanje. Nta rupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika, nta biriho nta bizoza byo ntandukanya nawe. Nta rupfu cyangwa ubugingo n'abamarayika, nta biriho nta bizoza byo ntandukanya nawe. Ndafise Imana yo kwizigirwa, iyo niyongira muyagire. Wewe unanijwe n'ibyaha mw'isi, tega amatwi indirimbo. Naho Lazaro bo mutamuha, umwami Yesu aramuzura, niwe yasutse ingabo za Farawo mu kiyaga gitukura. Abisirayeli barajabuka, na uno munsi baragukiza, niwe yasutse ingabo za Farawo mu kiyaga gitukura. Abisirayeli barajabuka, na uno munsi
aragukiza. Yoza kugana, menya ko Yesu ari we nkizo. N'abo mw'isi batokwemera, iyakuremye irakuzi. Ko bimeze uko kufise Imana, none nshuti utinyeke, niwe yasutse ingabo za Farawo mu kiyaga gitukura. Abisirayeli barajabuka, na uno musi aragukiza. Niwe yasutse ingabo za Farawo mu kiyaga gitukura. Abisirayeli barajabuka, na uno musi aragukiza. Hari igihugu ciza cane twasezeraniwe n'Imana, tukirore twizihiwe, kuko Data yakitwetse. Aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi. Tuzoririmbira mw'ijuru indirimbo z'abahiriwe, ntituzongera kubabara, tuzoba dushize amarira. Aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru kwa Data tuzohurirayo bagenzi. Tuzoshimira Data cane imbabazi yatugiriye.
wangiriye nunukirwa n'urukundo n'imigisha yacucuye aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru badata tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi. Gitandara c'Imana reka ngungiyeko kubw'imbabazi zawe kera